Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe avuka ku mutumba wa Kanyinya ni muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo. Yari yavutse mu 1977 mu nyuma aja kugwana mu muhari Paripé Hutu FNL. Araheza igihe uyo muhari aho uhagarikiye intambara asubira mu buzima busanzwe acarongora uwo mugambwe kuri uwo mutumba nyene wa Kanyinya. Umugambwe yarawurongoye ariko ntivyamworohera kubera ko yaratewe ubwoba bikomeye n'imbonerakure be n'abandi bo mu mugambwe CNDD-FDD acahunga igihugu muri 2014. Igihe habaye intureka zo muri 2015 hakaba abarundi benshi bahungiye mu Rwanda, nawe yaciye aja kuba mu ikambi y'impunzi y'Imahama. Aho ni naho mbere yanahuriye n'umukenyezi wiwe, barubaka baranavyara ibibondo bitatu. Mu kwezi kwa gatatu muri 2021 Kambayingwe n'umuryango wiwe barahungutse mu Burundi bitavye akamu ka leta ya President Ndayishimiye gasaba impunzi guhunguka. Nawe ahunguka mu bandi yizeye ko atangorana azogira. Ashitse rero mu gihugu asanga ntivyoroshe. Mu mwanya wa mbere yagumye mu mugambwe wiwe wa CNL, ariko abona biragoye, baracunzwe, barabwa nabi, abahungutse batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aca ashima kwinjira muri CNDD-FDD nk'uko bariko barabisabwa, ariko ntiyagiye muri CNDD-FDD kuko abikunze, kwari gukingira ubuzima bwiwe, kuko twasanze yabandanije imigenderanire nabo bahorana muri CNL, abandanya imigenderanire mbere n'umugwi w'aba CNL, bamwe bariko baraniyumvira gushinga n'uwundi muhari wa politique. Niho rero kwigenekerezo rya 2026 ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 yahamagagwa ubwa mbere yagenderwa mu gatondo n'umukenyezi yafata nk'umugenzi wiwe yitwa Jacqueline Kamashara. Sinzi ko izina barivuga neza gutyo ndarivuze, ariko amugendera asiga mubikije amakara, amubwira ko aza kuyeza kuyatora ku murango. Aho ku murango ararindira ntiyaza, niho ku mugoroba yaza abona telefone, wa mukenyezi aca ku mubanyi asaba ko Kambayingwe yomushira wa mufuko w'amakara ngo amusange ahantu ya kaminuza imwe yo mu Kirundo, aho yagira ati naronse imodoka rabuyanzanire cenda yatwara, namwemerera n'agashimwe. Kambayingwe atizi kinga cyasaba umuhaye ikinga be n'uwamufashije kuvugira kuri ya telefone ko bomuherekeza. Ariko bageze muri ca kibanza basanga koko hariho imodoka, wa mukenyezi arayirimwo. Iyo modoka yari kamyonete igenderamwo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ngaho mu Kirundo. Mbere bakavuga ko umukuru w'umugambwe wenyine yari arimwo, co kimwe n'umukuru w'imbonera mu Kirundo bita Abera Hishakiye. Abera Hishakiye turamaze kumuvuga ko kenshi mu bwicanyi bubera mu Kirundo no kunyuruza abantu byagiye birabera mu Kirundo. Baraheza rero basaba Kambayingwe gushira wa mufuko w'amakara mu modoka, baca bamusaba nawe nyene kurira. Bamwe bari kumwabwira ati mwe nimugume ngaho dukeneye kuja kuvugana na Kambayingwe. Niho kumutwara ngo imbere gato bamukura mu modoka, batangura gukubita gushika naho Kambayingwe ahasiga ubuzima. Ibi ndiko ndavuga hari abavyiboneye, muri abo harimwo umukenyezi asigwa na Kambayingwe, kuko yahamagawe n'abari ngaho aho yariko arakubitirwa ngo aze kuraba. Niwe yabibwiye umushikiranganje wa mbere ingene yasanze ibintu vyifashe. Yavuze yuko byari ibintu biteye ubwoba gose. Mu nyuma aranahunga nawe nyene bagira bamufate. Agarutse bukeye mu gatondo ka kare bamubwira bati urya muntu bamutwaye ejo mwijoro masambiri y'ijoro atakivuga atakiroha, twibaza ko yari yamaze gucikana. Ico gitondo nyene azabona musitantere wa Kirundo yitwa Viateur Habimana aje kumurondera ngo woba uzi witwa Kambayingwe wundi atego n'umushinga ntaye wanje. Ati baheje kumbwira ko ejo bamusanganye inkoho mu mufuko w'amakara yari afise, bamutwaye ngo yerekane hari izindi nkoho, bashaka kwiruka baca baramurasa. Ariko aramubwira ati urashobora kuja kuraba ikiziga cyawe iyo bagitaye. Amuha n'imodoka. Umukenyezi aragenda ari kumwe n'ababanyi, basanga ikiziga aho bagitaye, nta maraso ari ruhande, kiryamitse kigaramye ahantu mu ishamba hameze nabi cyane. Baranabaza bati mwe hari nko mwigeze mwumva? Ababanyi bati twe nta nko twigeze twumva. Byari ibintu bitangaje ku buryo ivyo vy'inkobo vyavugwa umuntu abiravye neza abona atafatiro bifise. Umushikiranganje wa mbere ivyo byose yarabibwiwe, ariko Gervain Ndirakobuca yishuye
ko uwo mukenyezi yogenda kuraba buramatari wa Kirundo ngo niwe azi ibibera byose mu ntara ngo amubwire ivyabaye, ku buryo wamengo ariko aranamubwira ati n'ivyo wabonye ntavyo wabonye, genda buramatari bari wakubwira by'ukuri ivyashikiye umugabo wawe. Aho twebwe twari twiteze ko umushikiranganje wa mbere yovuga ati ntihabeho amatohoza, twari twiteze ko yovuga bati aba bantu bavuga ko bakoze ivyo bintu nibafatwe bahanwe, we yavuze ngo genda urayibura amatari gusa. Guhera ico gihe gushika ubu nta kirakurikira, nta gakacira. Mu gipolisi barigeze kwandika tweet ivuga ngo bariko barakora amatohoza, banyine bakaca bongera ko ngo bamufatanye inkoho ntiyeretswe abantu bari ngaho, inkoho ntiyeretswe abajejwe intwara aho hantu, ku buryo twebwe biduteye amakenga ko tubona ko yabaye igandagurwa atakindi, mbere bija muri bimwe bitwita ubwicanyi ndengerabutungane. Ikituma rero tunabona ko ivyo bintu vyari vyateguwe mbere tunabishira muri ivyo byo kugandagurwa canke ubwicanyi ndengerabutungane, nuko hari abandi bagenzi ba Kambayingwe bari bagiye barafatwa imbere yiwe bakaca burengero. Twarabavuze abatari bake mu biganiro no ngaha kuri televiziyo Renaissance. Uburorero no kwibutsa nk'umupasitori yitwa Dominico Nduwimana yafatiwe Ikarusi muri Nyakanga 2021 ntarigera asubira kuboneka. Hariho Eric Ntunzwe n'Imana yari umukuru w'urwaruka rwa CNL muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Uyu yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, afatwa n'abapolisi, ahabwa umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara, baca nawe amucisha ku ngoro y'umugambwe mu nyuma umanukana i Bujumbura. Amakuru dufise akavuga ko yamushiriye iperereza ry'igisirikare. Aho hari muri Nyakanga nyene 2021. Haciye ukwezi muri Gitugutu uwo mwaka nyene hafatwa abandi bagabo bane, barimo uwitwa Gaspard Havyarimana, harimo uwitwa Levis Ndayisaba, harimo uwitwa Desire Maniragaba, harimo n'ubundi yitwa Thierry Ndiho kubwayo. Bose bari abanywanyi ba CNL, bafatirwa aho nyene mu Kayanza, bari abagenzi ba Kambayingwe, bari muri ivyo byose nagenda avuga babisangiye vya politique, barafatwa n'iperereza ry'igisirikare, nabo nyene ntibasubiye kuboneka. Rero ku bwacu iyitwa rya Kambayingwe ntiryapfuye kuzuko, ryarateguwe. Kandi ikindi twumvamo giteye ubwoba nuko ivyo vya mbere vyakozwe n'iperereza ry'igisirikare. Muri 2021 iperereza rya gisirikare ntiryasubiye kuboneka cyane, ariko cyo tubona ko amakuru bafise bayahaye umugambwe CNDD-FDD, ari nayo mpamvu Kambayingwe nawe yafashwe nabo mu mugambwe bafatanije n'igipolisi baca baramwica. Rero muri raporo duherutse gusohora twariyamirije uko kuntu umugambwe ufatana n'inzego z'umutekano bakaca baja no mu bikorwa byo kwica abatavuga rumwe n'uwo mugambwe. Ikindi tubona kibabaje ni ingene kuva President Evariste Ndayishimiye aje ku butegetsi ubwicanyi bwabandanije, guhonyura hagati y'akazi na muntu ku rugero rukomeye vyabandanije, kandi ababikora badahanwa, ahubwo leta igeze ku rugero rwo gusigura ivyo vyaha bikomeye biba vyakozwe.